Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye ushikirizwa n'imashako yacu kandi ari yanyu ya Rock Media, cyane cyane mwebwe abakunzi ibiganiro vy'inkino, ibiganiro vya Rock Sport, ibiganiro vya Mumenye, ibiganiro vya Music n'ibindi bitandukanye. No mutwe ku munsi wa gatanu tubigenekerezo rya gatatu ukwezi kwindwi umwaka 2026. Ni ikiganiro ca mbere tuje kwashikiriza muri uku kwezi kwindwi. Ikiganiro ca mbere novuga ngo muri iki gice ca kabiri c'umwaka 2026. Uno munsi rero muri Rock Sport uno munsi ikiganiro kidufasha novuga ngo kwinjira muri weekend. Dufise umutumire muri Rock Sport, umutumire naza ko abantu benshi bamuzi, abantu bari muri basketball, abantu baraye ibiganiro dukora muri Mumenye, twigeze kumukoresha ikiganiro muri Mumenye. Ni umucoach afite nani mabanga, reka ndeke kumuvuga ndamwakire yace yidonda n'ababa batamuzi. Ndabaramukije, je nitwa Kagabo Ahon, nk'abantu mumenyereza ntace mu runani imyaka myinshi. Ubu ndi muri Gymkhana, nkaba mejeje saison ya mbere. Nkaba jeje n'ubuhinga muri Federation ya Basketball y'u Burundi, arico bita Directeur Technique National. Ya nuko numvise umutumire dufise coach Ahon Kagabo mu mugwa Gymkhana. Uno munsi saison yiwe ya mbere amaze kuba irangiza, natako tuza kubica hirya no hino gatoya, tubica gatoya. Ariko kandi mu biganiro cy'uno munsi uzakuganira kuri playoffs. Ni playoffs zitangura mu ndwi iza kwigenekezo rya 11. Urumva ko tuzoba turi muri playoffs, tuzakuganira kuri playoffs uko abibona. Reka tubanze tumire amate gato cyo tugaruka n'idindi biganiro cyacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kwishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Ya twamaze kuba tugaruka mu kiganiro cyacu. Mwumvise umutumire turi kumwe ni Ahon Kagabo. Uno munsi ni saison yawe ya mbere mu mugwa Gymkhana, urayirangije saison hegirere. Mwahejeje muri mu kibanza c'indwi muri saison hegirere, muri saison yawe ya mbere. Muri rusangi saison ya mbere yagenze gute muri Gymkhana? Mwakiriye gute ingene mwaje kwamurangiza saison? Nkuko muvuze ikibanza twafashe ikibanza c'indwi, abari saison ya mbere muri Gymkhana. Saison muri rusangi mu vy'abakinyi yagenze neza kubera bari bafite icizere yuko abakinyi bafise bazobagumana. Mugabo hasigaye nk'indwi nka zibiri, ugasanga bace babura nk'abakinyi bashika 4 canke 5 kirumara muri club. Babiri bagiye mu mugwi wa Kerne, abandi 2 canke 3 bagiye hanze kuyiga canke kurondera ubuzima. Ivyo bikaba vyaradurumbanyije gato equipe kubera bari bamaze no guhagarika ibyo bita ama transfer y'abakinyi. Nta rindi saganizo twari dufise kumugo turondera abandi bakinyi, twaca twikorako ko ari dufise. Umva umugwi umaze gutakaza abantu 5 kandi bakina mu zambere, urumva ntivyari vyoroshe. Mugabo twarashoboye gukora n'abahari, turashiramo ingufu, turatsindwa. Mugabo na twatsinda babona yuko twakina neza, mugabo ukabona yuko ari ahantu amaposta amwe tugikenye kubera twara abantu baki. Fazero tuyiraza turashiramo abakinyi, nahone turashiramo ingufu, vyaramanuka bikaduga kubera umva gushira equipe ku murongo umwe kugira bameneranye mu kwezi kumwe ntivyari gukundane, ntivyoroshe. Mugabo twarachore dushigikiwe n'indongozi z'umugwi gukora ibishoboka kugira abakinyi bashobore guhuza, nabo bitari bigoye. Saison ihera tuko tuweza neza, equipe zibiri zikomeye ya 4 n'iya 5 arizo twahereje turazitsinda. Warabona yuko uko umisi igenda niko umugwi wagenda uratera imbere. Uca dufata ikibanza c'indwi muri rusangi, naho twifuzaga gufata ibibanza vya mbere byashoboka. Mugabo ivyo twakoze turavyishimira, kandi nibaza yuko umugwi niwaguma umeze kujya nyene, nibaza yuko isozo iza umugwi wa Gymkhana uzokora ibikoringa. Nkuko wari bivuze bace zibiri za nyuma mwatsinze Tigers na New Star.
zari equipe yari ya kane ya gatanu nyene birashobora gutanga icizere ko mu mwaka uza Gymkhana ibandanye yubakira nivyo nababwiye yuko uravye ingene twatangwe niko twahejeje ubona ko abakinyi bari bamaze kumenyerana bari bamaze kumenyera kocha n'urukino nibaza yuko inama izoba reunion technique ya equipe kugira ngo dushobore kugumiza abakinyi twari dufise kugira ngo dushire inguvu ari umwaka wa kabiri kugira ngo uyo mwaka turabe iyo tuja nivyo tuzokora tuyemeze n'ikibanza tuba dufise kandi birashoboka mugwi utangwa imimenyerezo kare kwaguma hamwe bagakora nkuko bariko barakora nibaza yuko no kwizeza abakunzi ba Gymkhana yuko ibintu bizogenda neza. Tureze Gymkhana uravye saison yose muri rusange saison higirere yose muri ABL kubwa appreciation yawe ni kuri jewe saison yagenze neza cyane ku ngingo yafashwe yo gukinisha aba étranger bake akagwizwa umwanya kuba loko murabona yuko ari abaroko benshi bashoboye kwikonfirma bashoboye kwerekana ubuhinga kubera byace bibaha inguvu tureke n'ivyo n'ama equipe menshi yaciye arondera abaroko kugira ngo ashobore kubafasha bica birabaduza valeur mugabo nabone ntibaduze valeur gusa ku mahera ibaduze n'ubu technique yabo bakore ibintu bakunda bashiremo inguvu kugira ngo n'umwaka uza bashobore kuba umuntu nagumaho yarari ashobore gutera imbere kugira ngo benshi bamurondere benshi barateye imbere benshi barerekanye urukino rwiza mu baroko naho atari benshi barabona yuko vraiment umwanya urahari kubera umwana afite umwanya arashobora gukina kandi n'ikize kikakiduga kubwawe iyi ngingo ni nziza kuri jewe ni nziza gose kugira ngo nama equipe yacu aba E18 abakuze bashobore gutera imbere bafise umwanya munini bariko barakina mu nkino zabo. Uno musi turi saison yigere yaraheze tugiye muri playoffs ine ni mugwa Dinamo Urunani Tigers ndetse n'umugwa Kera. Ufite experience nini muri coaching mu bitandukanye imyaka itari mike utubwira nirihe banga rya playoffs bitandukanye n'ibanga rya saison yigere? Ico kibazo kiragoye ngabo umva ibanga rya mbere nuko benshi barashize inguvu bashira uburyo kugira bashobore kugenda muri bane nta gihamana kirimo barabikoreye. Icya kabiri playoff isaba ufise abakinyi 12 boshe basoboye kubera playoff mu nsiguro yayo nico bita urukurikirane rw'inkino. Urukurikirane rw'inkino nuvuga ukina inkino zitatu zikurikirana canke inkino zitatu kundwi canke inkino zibiri zikurikirana. Urumva wakinye kuwa gatandatu no kuwa Mungu cyangwa wakina no kuwa gatatu. Urumva rero ivyo bisaba kuba ufise abakinyi bakomeye wateguye kandi benshi babishoboye. Urumva equipe ifise abo bakinyi ibifise amahigwe yo gutsinda playoff. Uvuga cyambere ufise effective ikwiye. Cya kabiri babishoboye ku maposte yose ku buryo uyarushe kubera inguvu yakinishe samedi dimanche aza ataruko ameze mugabo ari umukinyi yiteguye bikwiye akabaza ico ariko arakora ivyo birashoboka mugabo ico cabati cigitigiri gikwiye kandi babizi babishoboye niyo secret ya playoff kuri jewe. Dusuye imagato avaye kuza muri Gymkhana uri mu Urunani wari muri staff technique mu mwaka uheze meme avana ne passe avana ne passe Urunani rwatwe playoffs bafise abakinyi bakomeye Boissy n'abandi Sibanyene n'abandi batandukanye mu mwaka uheze Dinamo yatwara playoffs mu Urunani mwari magize amakwitima menshi abakinyi bakomeye benshi paraporo mu Dinamo ufatiye kuri avana ne passe na ne passe habaye difference hagati mu Urunani na Dinamo. Dutanguriye avana ne passe igihe Urunani rwatsinda Dinamo. Dinamo yari ifise abakinyi bakomeye kabisa kandi benshi. Urunani rwari rufise abakinyi bakomeye mugabo babaya bake. Aho Urunani rwatsinda Dinamo. L'année passée Dinamo n'abakinyi benshi bakomeye yari ifise. Mugabo Urunani rwari rufise abakinyi no kuvuga muri Afrika bakomeye tuzi. Bose bakomeye ku maposte yose. Mugabo ingorane rwagize niko benshi baciye bagwara n'abakinye ntibari bameze neza gose barafise imvune aho Dinamo iradutsinda. Ico Dinamo yari yakoze avant l'année passée nico Urunani rwakoze l'année passée. Mugabo itandukaniro nuko Urunani rwari rukomeye kandi rwari rufise abakinyi ubona yuko playoff bazitwara. Ngo icambere nuko benshi baciye bagwara.
baci bagira ingorane z'imvune abandi ingorane zitabavuyeko mugabo basanga n'abahari ntibari babishoboye mugabo barakenye uko bishobora mugabo Dinamo FC bake beza nico niyo difference kuri jewe nabonye yabaye uvuga ngo l'année passée ikintu c'imvune cyarakoze cyane ku Runani Urunani cyarakoze cyane gose rero uno musi ni imigunire muri playoff turindiye ivy'amarokitima ko bazokwajista n'ibiki Urunani mwago imigwi yose noneho mwarayafronse muri saison higire match ari match retour Urunani mwaruwe nyine rukina Dinamo Kiel Tigers mwo miteze iki ava yuko turaba amaramfo bazogira miteze iki muri izi playoffs zizo ico twiteze icambere imbere yuko amaramforo aba nuko inkino ziba zimeze neza ama ekipe yose arikomeza twiteze yuko public ya mbere kubera ubu mu phase rege nta public yari imeze ntiyari nini ubu mu playoff ngira cyambere public izo imeze neza kandi tubisabe ko izobe discipline imigwi discipline public ya kubera bose abo mubona bayambona bafana hajya bafise inzego zibagenga aba president bafana kandi kenshi barahura bakabiganira bikagenda neza icambere nibaza yuko bizogenda neza ica kabiri nuko federation izobitungana neza kugira ngo sécurité y'abakinyi sécurité y'abarorerezi igende neza ica gatatu ni imigwi ingene izo kwikomeza ingene yikomeje gushika n'ubu ni barabi atari Kerne ubona imaze kwafisha Dinamo umwe Tigers Runani niturabibone vyayo mugabo nibaza nako nabone na gasekre kabo muri ivyo rero nibaza yuko rujya gwaruka gwacu gwari kurakina ama saison régulière buzoronka umwanya kubera icyahindutse nuko gusa bazoshira batanu kuri fin de match hakine batatu mugabo ma phase régulière muri phase aller hakina babiri abo bonyene muri phase retour turongereza batatu mugabo aho hose abakinyi bacu murabona ko ngabakinyi b'Urunani abajene babo bavuye muri division B ari abantu bari bafite ishaka kandi barerekanye urukino rwiza no za Dinamo hari abapeti bamwe nka Eduardo bande bashoboye kwibonekeza muri Kerne ba Meme n'abandi bashoboye gukina muri Tigers arabahari n'abantu basanzwe bamenyereye bafise experience muri make nibaza yuko bitazo kwica gose zijya gingo zafashwe muri phase muri saison régulière mugabo aho hose bizovana n'abacoach kubera umucoach afise bangahe bamuhaye b'abanyamahanga hajya niwe azodesida ingene abifata mu minwe abo yashobora kwalinya mugabo muri rusangi nibaza yuko ibintu bizoba bimeze neza kugira ngo playoff z'umwaka zibe iza l'année passée même niza avant l'année passée mugabo gushika urabona yuko akayiro si karekare inguvu ariko barashiramo mu gukomeza ama equipe yabo ubonye imyaka ibiri heze si cyo kimwe sinzi kubera yuko mu platform y'ibintu bitandukanye atavyo tubona bandika sinzi ko arakabanga kabo uwo dusigaje imwe yonyene iyindi indwi niyo tuzotangura nibaza yuko mugabo d'ici la fin de la semaine tuzoba tumenye ama equipe ingene yikomeje na kubera kenshi turabazi muri Afrique urave amabare canke mu mashampiyona akomakomeye muri Afrique niho barahura nibaza yuko muri fin de semaine zo twamenye ingene ibintu ko biragenda ego wabishiye ko mu yishoje kuduha tukiye kuraba muri saison higire umugurura ni mwarakinye faza match hari match otu ni mu gusanzwe uzi umenyereye cyane wabonye gute muri saison higire muri saison higire cyo kutamwe France l'union fait la force nta mukinyi umwe atari bajya babujeje afite experience mugabo Runani gwari uhagaze kuri mu kumva bimwe bose amakonsini ya kocha n'abana bakiri bato bakifise inguvu ubwira bakumva Runani nta mukinyi uvuga yarahambaye atari bajya bakera bari bahari mugabo ubonye ijya jeunesse yabo bajya bashasha nibo novuga gose kuba nibo bashoboye kwibonekeza mu gushira inguvu cyane muri defense lijya ishaka kujya bavuga Runani ishaka n'ukuri bararigendeko naho bideha abonye ko la jeunesse Runani cyane bajya bavuye muri division B bagize ibintu bikoringa
siyo bonyene warabonye benshi muri iyi saison abarokri benshi bavuye muri division base urunani benshi abagiye bararokita gauche à droite benshi bavuye muri division B runani kubera runani bari ufise division B zibiri kandi abakinyi bakomeye kandi benshi nka plus de 70% barabaye recruté ailleurs cyo no kubwira yuko abo bana abo bandanye uko bakabanda bakora naho hoza abandi mugabo nibaze yuko si benshi bazovayo kubera baravyerekanye barabishoboya no mu yandi ma equipe barabonye yuko nka New Star bakoreye hamwe naho misi yanyuma vyabagoye mugabo babona ko New Star ashoboye kuzana ico no kwita vibe muri terrain nandi ma equipe yose Dinamo, Kerne, Gymkhana, Remesha barafise ugwaruka kubera baruhaye chance yo gukina bakaroha n'umwanya wo gukina ntibamaramaje ababashigikiye ntibamaramaje ingingo yashize mu ngire marabona yuko ari abana berekanye urukino rwiza nibaza yuko umwaka uza bazotera imbere kurusha aho twari tukiri ku mugwi urunani tuje ku mugwi Dinamo nawo ni mugwi nawe mwakinye phase tour ni nawo champion de la saison higire wo ubona gute Dinamo no mugwi ufise abakinyi afise experience kandi ntaba rokri benshi bari bafise atari umukinyi ashoboye kwidemereka yitwa Eduardo abandi vraiment wasanga ari abakinyi bakeya bafise uburambe nabakinyi aje mukina afise experience ntarindira ama instruction menshi ya coach an umuntu wabazi ico agiye gukora baye batamatongo bonye ba Gibere n'abandi bakina mu mugwi babone yuko ari abantu bafise uburemere mu kibuga bafise ito responsabilité niniya bashobora gukoresha experience yabo kugira ngo bateze umugwi imbere umugwi wabo muri rusangi bobo bakoresha beaucoup plus experience bafise kugira ngo bashobore kumetana kijya kibanza ca mbere kandi iyo experience irashobora kubandanya ifasha muri playoffs cyane iyo experience irashobora gufasha ubonye muri phase retour yari ikomeje ifise Gibe na Tametonge igaca ishiramo Sanya wabonye yuko Dinamo muri phase retour yari ikomeje bikwiye nibaza yuko no ma playoff bandanyije uko dituzi aba tumaze kumenya umwe bazanye n'abandi turabamenya neza urabona yuko nabone biteguye gufata ikibanza ca mbere muri playoff mugabo nabandi nibicaye turindire turabe ingene bizogenda umugwi wa Kerne uheje mu kaca gatatu ni bana ko waje ukina ino saison hegiriye ubanje ukina barrage yo kugira ngo izo ukina Premier Division Kerne ntiyagutangaje cyane ubona muri playoffs ho twoyitega kwibintu Kerne ubonye aho yavuye mu bibanza vya nyuma igaca ishiramo niyo equipe no vuga yashizemo uburyo bukwiye kandi hajya muri sport hakora uburyo yakora amajambo uronse usheze mu amahera no kico nita amahera urondera abakinyi beza ukabakura hirya no hino abo ngaha urondera beza bariko baraheza ama contrat yabo kunya kubwiye ko bakwiye muri Gymkhana abakinyi babiri babo Kirumara barondera n'abandi beza Kwano vuga nk'ubu Kerne iri mu equipe nayo nefise abaroko beza kwacushiramo nabajya abanyamahanga bazanye muri saison régulière bona yuko yagumanye ikibanza ca gatatu naho vyagiye bayigora nk'izindi migwi igatsindwa mugabo warabona yuko uburyo bashizemo barabishizeko kuva muri barrage ugira ukoroke ugacusa muri ma big four urabona yuko uburyo bashizemo abakinyi baguze byarabonetse yuko intumbero bishiseko bayihaye urana n'ubure mu playoff tugiye mu playoff rero urabona yuko nabone bariko barikomeza niyo equipe gushika ubu ubona yuko imaze kuzana benshi naho babazanya hakiri kare naho amateka yabo naho tutayazi cyane turindire turabe ko bazokina n'urunani mu ma demi finale nibizoba vyoroshe uravye ingene Kerne yakinye saison régulière contre ayoma urunani na Dinamo urumva ko Dinamo bagize prolongation urunani vyaragoranye muri saison muri phase aller mu phase retour ntivagora gose urunani mugabo urabona yuko ari equipe iriko yitegura neza ari equipe yashizemo uburyo bwinshi ari equipe ishaka nayone kijya kibanza ca Dinamo n'urunani ari equipe zibiri mu mateka muri imyaka 4 ariyo yonye itatu ariyo nyene yiganza bana ko Kerne irikiraza kugira yerekana iyindi sura nshasha nibaza yuko
torindira tukaraba ivyo Imana izotegura kugira ngo turabe abazokina finale. Ego kuri Tigers na yene ni yeje mukana cha kane mu mwaka uheze ntiyari muri zine za mbere uno mwaka yashoboraga muri zine za mbere twitega gute muri finale muri playoffs muri Tigers tubonye turabe aho yari muri saison passée ni equipe no yashize abantu benshi bakomeye aha muri FEBAB. Wone Omenel Clark ukabona abajya ba étranger batatu Mbaza n'abandi bagenzi we ivyo bakoze. Abona ko ari equipe yatanguye itafise umumenyereza abakinyi bizera. Nao bakina abona yuko ara experience y'abakinyi. Mugabo amaze kuzana umumenyereza abimenyereye abona yuko bace batera imbere avec l'effectif bari bafise ko yari equipe ifise effectif ikomeye. Mugabo hajya leadership mu kibuga nikindi. Urabona yuko naho vyayigora bagatsindwa hose parce kubera ama equipe yose hajya naho ufise aba étranger bakomeye ama equipe yakwiteguriye twarayitsinze kandi ifise abakinyi bakomeye muri phase ale yadutse difference y'amanota make mu kuzubara. Urabona yuko ni equipe nawe yirondera nk'izindi. Urabona yuko equipe nka zose gushika kuri mu indwi zari equipe match yazo urabona yuko ari match ziryoshe. Mugabo après tout harabu wa mbere gushika kwa nyuma. Iyo classement niyo yabaye kandi niyo ituma zine za mbere zikina playoff. Mu ncamake nibaza yuko nabone umengo amaze kurokrita umwe matadusumira bavuga babiri. Mugabo ntiturabamenya neza bose. Turindire fin ya semaine ingene ibizo vyipanze kugira ngo dushobore kuraba isura nziza muri rusangi ingene playoff zizogenda. Ego même si tutazi amahokri bagize turavye ingene equipe ziri selective Dinamo Tigers uwo kwitega iki umuntu yo kwitega iki muri série ya Dinamo Tigers muri demi finale série y'urunani na Ken muri demi finale. Ibyo niko ndavuga uravye ingene twakenye saison régulière office abakinyi experiment niwe yatsinda muri 4e carton kuraba ama equipe menshi wasanga zitsindwa muri 4e carton beaucoup plus. Nivyo uje kuraba ni match ya Dinamo Tigers muri phase retour ona ko Dinamo yabatsinze difference ya 6 points muri kata yanyu. Ivyo rero nijya experience y'abakinyi ba Dinamo canke zijya equipe zikoma komeye. Baronse rero abantu babasununura cyo tutavale rajouter mu France iyo migwi ikarokrita neza kubera twarabonye mu myaka yeze abantu bazana abanyamahanga kuri jewe ataco bari bamaze barutwa nabo nga ngwani baza yuko muri phase ya finale ya playoff umuntu agero kritima amaze kumenya ama stat yo mukinyi ameze gute yo dufashiki arusha abo dufise iki abo rero abo barusha abo dufise iki cyo kwita valeur ajoute nibo bazana gasununuka kajya kantu kanyuma usanga hakenewe experience y'umuntu. Pasolonye Dinamo nk'abagibere nk'abatametong ashobora kuya 0 point mugabo ugasanga ari 5 dernières minutes afise 14 points forcément 15 points kubera abamenyereye inkino. Niba kuri vraiment kuri jewe nta surprise ndiko ndabona kora bose mbona ari ama surprise ngiye kubona ubu plutôt ama equipe tutari tumenyereye ashobora kuyifata mu minwe selon ama recrutement bariko bagira. Mugabo sico cyonyene ningene bobo bashaka gutsinda kubera basanga tuzanye abakinyi bavuye hanze basanga iyi beto yacu ntabamenyereye basanga biba ingorane. Ico nico kinini kizo ego hari abantu bavuga kuri ibyo nyene bigenda ama surprise ashaka kuvuga ati uno mwaka turashobora kubona entre Dinamo n'Urunani imwe muri izo zibiri itaja muri finale. Hari wo vyumvira birashobora gushika mugabo sinobishimikira gose mugabo birashobora gushika ugasanga imwe nigiye muri finale mugabo ntavyo si ibintu uvuga ngo ndafise ibintu nofatirako oya ni nkuko zose zokena finale kandi zikavamo. Ego nibaza ko ijya ama playoffs zo byinshi bizomenyekana cyane muri iyi ndwi tugiye kuraba nzeye ingene ama equipe yagiye kuba arokrita ariko sinogana kwaje akabazo ko nagize Imana mukaza muri mu kiganiro musanzwe mu nginga muri FEBAB nibaza ko mubyo mujeje hamwe mu gihe equipe nationale structure ya equipe nationale est-ce que uno munsi turafise ingingo nivyo iha umwanya abayitaranje banini bakiyerekana bagira iki est-ce que uno munsi bavuga ati turafise competition ahantu equipe nationale itegerezwa kubitaba mbona twaronka equipe nationale iso nkuko nabikubwiye twahaye umwanya munini abaroko gukina bico vyace bibaha gutera imbere no kumenyera ama match. Equipe y'abakuze twayironka
mugabo benshi bariko barakura kandi nazi ko mu mwaka uza mugabo umwaka nta competition bimirije mugabo muri 2027 yaro competition bazojamo y'abakuze kandi baza yuko bahari n'abari hanze bashobora kuza ariho bakeya bari hanze aho n'ubu n'abarundi two turamenya yuko bakina hanze mu bigo vy'uburaya kandi bameze neza aho hose abo two turarondera dufashijwe na Patrick Bizindavye ingene twokusanya abo barundi bose bashobora kumarira igihugu ikintu kugira ngo baze bafashe seserukira igihugu barahari nivyo two turimwo kugira ngo dushobore kubarondera nabone igihugu kibakeneye baze baciko tubikoreke kugira ngo bafashe. Ikindi kintu nomenya nuko je mbona yuko ama equipe nationale soka araba I16 n'aba I18 dushize ingufu mu ba I16 n'aba I18 kandi barahari aba I16 muri 2024 baratoye igikombe ca karere ubu aba I18 bajya nyene bazoserukira igihugu tariki 23 z'ukwezi kw'indwi nibo bazatangura match yabo ya mbere mu Mombasa nk'uwo amaze amezi abiri ko barimenyereza mugabo turabona abamenyesha makuru baza kubashigikira nta numwe baza kubashigikira na yakamo abamenyesha makuru kugira ngo baze gushigikira barabe ivyo equipe nationale ya I18 iri kirakora kugira ngo nabone bamenye ibikorwa vyabo. Imbere yaho twari tumaze nk'ukwezi tuko turategura equipe nationale ya 3x3 abatarenze imyaka 23 baragiye baratanguye match zabo za mbere yindwi abakobwa n'abahungu abakobwa bariko baratsinda abahungu bariko baratsinda mugabo bagasinda mugabo urabona yuko ni experience kwa uravye nka za Sudani Kenya vraiment yadusinze 21-18 ku bintu urabona yuko ni badusumba gose mugabo abasidi Sudan bahungu baradukubise kabisa mugabo wasanga n'umuntu mugufi afise nk'imetero 2 zirenga nico badutsindiyeko ngo n'abakobwa bacu bariko bavyifatamo neza sinzi ko mubikurikirana mu vyafisha mugabo nibaza yuko ibyo vyose abanyemesha makuru boza barazakora bakishikira ku kibuga kugira ngo bashobore kumenya ibiriko birakorwa na cyane cyane kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa kane equipe nationale wa I18 biri kuri menyereza ngaha kuri departement kuva isa 10 gushika isa 18 umva dutumye abanyemesha makuru baze kuraba bashobore gukomunika ivyo bintu abandi babimenye. Imbere ko turangiza ikiganiro sinzi ko mu byo mujejwe birimo uravye no munsi ni basketball iko yatera imbere ku bagabo ku bahungu n'iki muga ku bakobwa nta kibazo mura indani muri Febabu ku basketball female. Abakobwa ikibazo kirahari kura kuja imigwi yagira hindagurika iheba abandi bakaja muri ibi mugabo nibaza yuko arabajejwe basketball femine barabishikirije mu manama tugira ni ibintu bigiye gutorega umuti kugira ngo bashobore gushigikira abo bakobwa kwa nka Rumurisi ni equipe atachibuze aho basanga iriko irasiba match equipe y'igihugu ya Université du Burundi kira sinzi ingorane bafise mugabo byo byose no kuja hamwe kugira ngo twige ingorane z'abakobwa urabonye imyaka yose abakobwa bariko barabiheba sinzi ko ari ukudehukirwa kwa president canke ari uburyo buke bashiramo mugabo nibaza yuko mu migambi fise federation yozirashira ingufu equipe za division A zishobore kurondera equipe za division B mu bahungu n'abakobwa kugira ngo bashobore kumenyereza abana benshi amalisansi y'abakinyi agwire mu Burundi ibujumba no mu Burundi byo bavyiza nuko ko tutagushimiye kuri kano kanya maduhaye nanye ndabashimiye n'undi munsi mwana wiranze bogamburuka kabisa bakoze namwe turabashimiye mwafashe kano kanya mudukwikirana amugire aho muba mwubahwe naho utaha.